Maintenant, vous pouvez payer électroniquement des droits de douane. Pour toute information, appelez gratuitement au numéro 500. Nibaza ko muri football hari ibintu bitatu, ari gutsindwa, kunganya no gutsinda. Rero iyo hashitse ikintu kimwe muri ivyo urakenguruka. Nibaza ko inota rimwe atari ribi, dutangura shampiyona karonka inota rimwe imbere y'umugwi wa Message, kuko nivyo nashaka kubona abakinyi barikinye vraiment bakinye football. Ni match ya kwanza ya shampiyona, nafikiri kama mu match za kufuata vitakuwa vizuri sana. Ukiona kitu kikubwa chenye kilikosekana ndio hicho kwa concentration mbele ya goli. Tumepata uwezo wa goli wa kufunga bao hata mbili wala tatu kipindi cha kwanza, ila tukuweza kuzifunga. Ila nafikiri tunaenda kufanya trema zenye tunaenda kufanya, tuone kama mechi itafuata itaweza kuwa vizuri sana. Harashari mu ntango, nibaza yuko atakwicara no kubandanya dukora, turashika aho dushaka no kongereza abandi bakinyi bagifite ibibazo nka Christian Bilizi, tugiye kuraba yuko ibibazo byabo byova mu nzira kugira ngo umusiko kiraje barimo. Maintenant, vous pouvez payer électroniquement des droits de douane. Pour toute information, appelez gratuitement au numéro 500.